Got the Oh curves. my, you got these eyes, motherfucker. I know what you like. Oh yeah, you know me. I know you, bro. Kono kuri mama yemeye ikintu bacemeye kandi bizogenda neza. sheri akanimero iki Begi kubera ko ndagukunda. nandagukunda cyane Jamba nkeneye kwamba binga rumwe tukagwiza ibiko. Je ndabihaze. nibagiye akazi nkora izi telefone n'akabati kuzuye ibibazo Gushika aho usigaye ntayira ko saa 5 z'ijoro. kuko jewe ubwanje iyo have yibaza ko ndiko ndamubesha tuzuza kubino nyene wa Habaye iki? Wikareka kurira. Utoze uvuye he? Nanumvuye kuraba ko nta rindi kubaraba. Ehera abana kandi umukondo ugendera hejuru. Burya hari n'ikindi kintu ushaka kuguhanura. Sheri, je ndifuza kumenya ko isa abavyeyi bawe baba. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana shamuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tonze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Budey umugani wa babandi. Benshi mwamumbaza ati Beni gute wo twokuranga gute? Timbega ko nimero utanga jena nimero ntangabasha. Ariko wifuza kunkurikira nansanga kuri Instagram andika ko Beni Bujahit. Wifuza kubaza more information about ikiganiro, rabanga muri description hari ku nimero za Bujahit hama wandikire barakwishura cyangwa wandike kuri page novuga kuri page canke Instagram ya Bujahit andika ko Bujahit TV barakwishura message yose wifuza kubaza. No musi rero nashimye nako novuga n'abakinyi b'amaresi kandi tuko turatera imbere cyane muri monde ya film mu Burundi. No musi nashimye ko nokorana novuga na bamwe bakinyi b'amaresi kandi bakora neza cyane. Film yabona yiravye mu gatrola ni film itarasohoka ariko very soon tuzoyibona kandi film zo imeze neza cyane kuko irimo abantu benshi batandukanye kandi nabo harimo n'abandi bari musanzwe mumenyereye novuga muri monde ya film yo ngaha mu Burundi y'amaresi. Reka kumbere duhere kuri The Boss ari hano hama cyo duhereza kuri kunuvuga ko mu grand frère ngahama batubwire abaribo hama cyo tubandanya ikiganiro boss bite Sawa ni sawa. birazane Kabisa biragenda. benshi bako dukurikirana ngaho bifuza gukomeye Ni vyiza bamenye kandi abyifuza cyane. reka bakomenye mbego bibaza ko yitwa gute genda mwizi nka boss Ya mucamake je ndwa Nyandwi Gadis ku mazina y'abavyeyi ariko ku izina ry'igistar ndwa T-boy. Ya boss bite Ni horiho kabisa. Yeah. muri Yeah. Ni muri yeah. Yiturije atangorana. Yeah. nje bakwita gute mta Je nitwa Ivan Chris Bwirukiro. Yep. mena Ivan hamwe na T-boy. T-boy. Ivan from where? Aho nkorera ibikorwa n'ahantu bita muri Inkinzo TV ariko intara mvamwo ni mu Kayanza. Yep. Munyaka. Of course man. Uba ngamo Ndi Murundi. ama T-boy wewe. Nanje nkorera muri Inkinzo TV ku bikorwa ariko nkaba nkomoka muri Kayanza ariko nkaba mba mu gihugu cyo hanze muri Amerika niho mba. Mu diaspora bimwe bakunze Ndo mu diaspora. Yavuze diaspora benshi baca batwika kandi benshi barabitanga kuri kika gaterimwe karamaze gufatisha. Bro, iyo ubwiye umuntu ngo numu diaspora, je nk'ivyumva honyene numva amafaranga atavunje. Si sawa? Numva amafaranga atavunje igiziga igihugu ndakimenya mu nyuma maze kugira kana mpimira mari. Yumunegara zeta cyane. Urazi ko ngo umuntu ashobora kumu diaspora anovuga n'abari muri Kongo. Agsi diaspora y'ingongomani kabisa niturahura man. Yes novuga turi kumwe na T-boy turi kumwe kandi na Ivan. Ni filme yabo bakinye reka mbere kuri T-boy. Mbega T-boy mbega iyo filme imeze gute mbega ninde yayanditse for the festival? Iyi filme nayo nyene kwa Diaspora. Kwa Diaspora. Uyu niwe yanditse mubona akaba ari history yanje. Yego. Rimwe arazana inyigisho nyinshi kubijanye n'abantu hagati y'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi n'abarundi baba kure baba inyuma y'igihugu cy'u Burundi. Ivan ni wanditse script mbega nuvuga mu ncamake ni filme imeze gute? John sanzwe ndumwanditse amafilme. Rero yarambwiye history hama nanje ndandika nibajije kuri iyo histoire yiwe. Hama iyo diaspora ivuga kubiki? Iyo diaspora n'umukobwa yanse umuhungu w'umurundi yirukira mu diaspora ariko o diaspora maze kumenya ko ujya mukobwa asize ahemutse nawe yanka guhemuka nkawe hama aramutaragenda na wa mtipe abaramuhevye wa undi wo mu Burundi
kuvuga umukobwa ni nka kurya ubura impene ukabura n'ikiziriko bisigura rero yuko iyo mpene ahantu mushobora kongera guhurira ni ku mabroshete gusa nta handi man yeah. Nuvuga Ivan sanzwe afite uduterme twenza mbega vyarakuryoroheye gukorana n'umuntu atwenza nko cyane gose ari ikintu namurondeye muziranye naramubona nyene nkuko nyenda mubona ku TV bisanzwe ariko ndavuga ati umunika ari naza ndamurondera ja kuri research paka ndamubona none ko film itarasohoka Gatiboy mbega wibaza ko film bazoyakira gute bazoyakira neza ku bantu bamaze kubona nk'itrailer yayo kuri Nkinzo TV nizere ko yabaguye neza ahubwo barafise n'igishika cyo kuyibona abayitegereje bayitegereza ku tariki imwe zo kwa mbere ya 2022 tariki imwe y'ukwezi kwa mbere cyane gose abakunzi ba filime bakunda monde ya filime bafitiye novuga kabonane itariki imwe z'ukwezi kwa mbere 2022 novuga kuri Inkinzo TV mwirukeyo mugende kuyiraba Iskumbere wifuza gukurikirana iyo filme bakubwiye aho isanga je ko bwanje mbona umenga ni filme zomeze ko nisunze rya trailer ndabona umenga ni filme meze neza cyane ariko kuri nsha nifuza kubaza Ivan mbega kuba warandise iyo script kuri ki wimvira ukorana na Tibwa mu bisanzwe umuntu mu buzima akorana n'abahari kandi banezerewe gukorana nawe nukuvuga kandi iyo tuganire ku gikorwa uzana ibyo ushoboye na nkazana ibyo nshoboye tugahuriza hamwe tugasohora ikintu kizima so T-Boy twaraganiriye aciye kuri boss wacu wa Inkinzo TV dusanga afite imigambi mizima nk'iyo dufise and then turakorana nico gituma hazosohoka ikintu kitari bwigere kiboneka mu Burundi Vuga Inkinzo TV iri muri amwe novuga ama televiziyo cyangwa imwe abantu bamakinyi b'amareresi basanzwe bakina neza cyane basanzwe bakunda novuga na monde ya filme cyane ku bwanje byo mbona umenga bizokoroha kugira abantu bigende neza nukuvuga nka T-Boy nico gikorwa ca mbere azobagaragayemwo muri Inkinzo TV ndizera ko feedback izoba ari nziza kuko dusaba abakunzi benshi rero bahaye ikintu ciza baraguhayagiza bisigura yuko kabisa nta kibazo kihari yes bizogenda neza cyane ariko je nifuza kubaza novuga T-Boy novuga warakoranye na Ivan byaragenze neza cyane ariko muri rusangi Ivan niwe yayanditse film ariko turisunze tukaraba umuntu aguma agaruka cyane ni mu Diaspora yitwa novuga T-Boy film yitwa Diaspora why Ivan taba mu acteur principal kandi ari we yanditse film novuga ifilm ibyo nabyo biravana ni story cyane kunigenda nicyo gituma tobonekana arashobora kuba yo kwandika mugabo ntawe mu principal kuba yaractinze nawe nyene yari kufata part nini cyane yo kuboneka gose oya we yisunze history histoire niyo yisunze nabwo yisunze ivyiyo ivyanje nkuko nayishatse ko mwabikinye kujyanye ni true story oya nabwo ariyo gusa mbwa n'ibintu bishoboka kandi bibaho ndavyumva ukuntu mwabimbwiye nuvuga ko ari ibintu byamaho byamabishika nca nifuza ko mbega byaramushikiye T-Boy yani baramushikira turabona amahoro ibintu nk'ibyo nitubikora barakubita akampapuga bro ako kajama bakankubise burya no canda nahunga nese nkubeshe uravyumva bo ako ni karamfata gusa karamaze gufata umubanyi bro kamaze gufata umuntu anyegereye usigarura urahebeba nk'impene man gusa nico gituma nayanditse ndyohewe ko nagira nandike kuri uwo mjama ni true story ni ikintu ntibagira urumva ni souvenir naho ntarayimubwira naho ntarayibona ni souvenir ya kandi urabona ko kizomufasha kugira yihangane kizomwibutsa hamatire attention man akorera ifaranga kugira nezereze umunyagihugu kazima ariko turavye tuvuga trailer turabona T-Boy ariko aratanga care ari kumwe n'umwana mbega T-Boy burya buzima rwo busanzwe bwayemo canke n'ivya bintu n'umuntu asanzwe ari timide kubera yuko ubukari novuga bwa Ivan bro fanya kazi acting man usanzwe umeze mu busanzwe umengo wabigize nk'ubizi bro ibyo nabiciyemo naraba umushinga naye nararongora nyine umusera nyine umusore nyine umujene barabyumva nyene nari cangamutse ariko ubu ngezaho no hanura abandi nabonye ko ibyo nakora nawe datari byo nisubiraho rero ariko kera nyine umusore nyine umujene narabikora kabisa naraza ngaha mu gihugu ahungabanya abakobwa ariko umugabo nkubona umenga karambaza ku mutima ariko gituma nkera cyenza n'iryo ayide bati kweri ibyo nakoze nyine umusore si byiza abo ntanga iciyigwa
nta ababikora babigabanye sina cyane cyane urumva yuko T-Boy bwo buzima ni benshi babucamo juste kamena hari n'abandi babayemwe novuga Yvan novuga bivanye nuko navuga ati je sindarongora reka ngira ivyo nshobora kuko nikiwa watu sitafanya tena ayo mama musanzwe tugarutse kuri uwo mujama gatoyi ryari back in the days urabyumva yari kari yibutsa kakera nico gituma je nka director ndi director muri no film yabikoze neza ntiyangoye muri bujya so kurande gwanje naho bro nago noratora man nago noratora nago ego kwe gusa karafasha man karafasha kajya kajama karafasha bro nese ngobese karafasha muri no myaka yacu wavuza n'umunkanyari utararongora man saba rero witabare kidogo hama nyene after nakwishuye man yes iva kubwira yuko wabusanga wazanye ibintu by'amavage mu maso uyu munega rivani ariko kurunda wari umenga muramenyeranye uyu nyene umusara wanje wakaribu mbese wa hafi bro jendi inshuti yawe bose man nta mutima mubi ariko nizere ko hari ikindi gikorwa gikurikira cyangwa inovuga diaspora irafise suite oya diaspora ni full movie ariko nanone ntitugira duhagarikire kuri diaspora iyi ni intango kuri no mujama kuri T-Boy ni intango ariko tuzoguma dukora nabwo tugiye gukorana ibikorwa byinshi bishoboka iyi ni intango kuri we natwe no kubandanya kuri twebwe after umugiye kubona n'ibindi bihambaye kurutaho uvuga nk'ibintu novuga uvuga ati je muri rere siniko ndayikina byarangoye canke byaranezereye cyane utazopfa wibagira kumwe na Yvan canke uri kumwe n'abajya bakobwa marako muractinga nivyo ari ibintu bimeze gutega T-Boy hari ibintu bimeze neza ubwira ugati je aha karuje iyo ndakibutse Yvan ndatwenga n'ukuri kw'Imana akano zakoze kasekeje canke katigeze gaparesa muri filme tugateka tuzogakuramo canke byagenze hari ahantu nyene nayo mu gitanda n'umukobwa nujye nyene twakinanye ari witwa Mika gusa byarangoye mugabo kuba afise umugore kandi umugore nawe n'umurakunda akunda filme kubi arakunda nkizo TV nariyumvira ati ahantu iki kintu ngiye gukora umugore abonye niko ndacangirangi ibyo genda gute ariko nari umutemenyo nyene ndakacapa nyene akantu nyene karaho nyene bazokabona bazokabona T-Boy tuvuganye ukuri uri umuntu ufise umubiri wambaye umubiri bro byaheze kujya nyene none nyene kuri cut none madame niwe mukunda guca mu uyumva amahoro kabisa I love you so much yes nuvuga tusara abasoza riri kibazo arifuza kubaza T-Boy mbega yari rere se yambere waruki yari yambere gusa kera nari umustar nararirimba narambiye n'umusani twa MT number 1 ujya n'umuntu yamfashije kukuza izina ryanje twarakoranye hafi album yose usibye kunyene tutari bwavume nyene hari kera gose hama ncanda bivamwo maze kubivamwo abantu benshi barambwira ati mugabo naho bavuye muri music urafise ingabira mugabo cyane cyane turaboneka nk'umuntu w'umukomedi cyangwa wakina filime gashoboka ibyo muziki bivemwo ikintu cyaciye kibyonona rero nagiye kwa number 1 muri 2015 giye kumubwira ati number 1 shaka rengaruke mu game number 1 arankomeretsa agira ati T-Boy wewe wamaze guta umwanya ati nanjye namaze kuvuma nakuzanira satabi bisigura ko tutosubira gukorana amakora cyane ngo menga ndababaye gose ndavuga ati ariko ho muramutahuye ariko gusambwaye nabwo byari niyete tukumbwira nkuko gutuma ambwira ikundi mugabo aho yacyandeko na nyene cyane iyo handi hamahoro avuga ati nakundi yari uko have ngene muri filme naho uko abantu babimbwira kuko abantu benshi bayikubwira ati ikintu cyagukwiye ndabwo ngerageza ndabika ari by'ukuri bro urafise talent yo gukina film no kuririmba ndimwo nayibonye urabizi nisunze kajya gatrora vraiment murabisho mba turi batanu muri batanu ndabaye murakoze Yvan nizere ko ubizi ko umuji ashoboye warashoboye sana kandi apana gusuma je muziki sindamwumva ariko muri filme bivanye n'ivyo nabonye je mu rumenga guma muri film movie arashoboye sana mu muziki naho naramukumviririje man arashoboye naho nyene iskumbure tumwite no wa muntu afise talent zose reka tumbere dufate kwanza filme umurindi ruhande tumuzomurondera ku ruhande rwa music ibyo T-Boy birashoboka urafise YouTube yiwawe oya ico gihe nyene twakora ku ya MT number 1 ko dufise yari ya create yitwa Indonyi video ugiye ku Indonyi video urashobora kubona indirimbo za kera twagiye dukubita na MT number 1 rero novuga diaspora umuntu afize kwikurikirana cyo isanga ari kuri YouTube yitwa gute Diaspora kuri Inkinzo TV sibyo none Yvan Inkinzo TV mana ko kaboro ko tuma wiyekenya
Inkinzo TV. Ndagushimire cyane Iva. Merci namwe. Ugira ko n'ijambo ubwira n'uvuga abantu muri rusange kugira ngo bakurikirane filime. Ijambo rya nyuma ariko si ijambo rya nyuma kuko turacasubira ku majambo menshi. So turabakunda sana nico gituma ijoro turijyama amasaha makeyi kugira ngo wewe ukunda kuturaba unezerwe siko ufise akantu kawe uriko uragasoma kwaje uri murasoma unaraba TV uryoherwe. So we love you kandi tugiye kubandanya dukora n'ibindi byinshi kugira unezerwe wewe n'umuryango wawe. Peace up. Nuvuga nk'akajambo kuvuga gatoyi ushikiriza nk'abasanzwe bakunda monde ya film. Ya nanje ndavuga ati ndabakunda kwanza nongeye kubahimiriza kuza kuraba ifilime ya Diaspora kuri Inkinzo TV. Ya ni vyiza mu byitege ariko uri mwagana kuri Inkinzo TV nimwe bage kugira subscribe na share na commenter. Ya byo turabibasabye mu bikore. Ya Iskumbure naje nabwira ati nimba usanzwe ukunda monde ya film basupportinge bashike ku yindi ntambwe so umuziki gusa muri entertainment novuga na film novuga na mareresi mbere mwe novuga bituma flag yacu novuga ihungabana mu makungu kumbere tuzosubira rero naho gutaha wari kumwe na Benny kuri micro behind the camera nsike professional ntibagire kugira subscribe tugire peace mazee peace subscribe kuri Buja TV nayo ngene mu niba uri mu nzu usohoka si sawa uri hanze naho cha winjira kuri Buja TV gatukura bakabonyezeho kugira bazabone iki kiganiro uyikora aca mu wa mbere kuyibona ndabese